Ishirahamwe mpuzamakungu IRC Burundi ryatunganije ihuriro ryahuje abo basanzwe bakorana mu migambi itandukanye mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyo bamaze gukorana n'icokorwa kugira ngo babandanye bakorana neza. Mu ijambo ryiwe Valente Rubunga Kibukila arongoye iryo shirahamwe mpuzamakungu IRC Burundi avuga ko bakoranye neza nabo basanzwe bakorana. Nayo abari bitabiriye iryo huriro bavuga ko IRC Burundi yaje nk'inyishu haba mu kibano mu vy'inyigisho eka ndetse mbere n'ibindi. Imigambi IRC ikorana n'amashirahamwe ajeje guteza imbere ubuzima bw'abenegihugu n'imigambi y'ingirakamaro haba ku gihugu no kubo ikoregwa. Hanyuma ivyo navyo tukavuga yuko ari imigambi y'ingirakamaro kuko IRC mu byo imigambi yaranguye yose yamye yegera inzego z'igihugu kugira ngo irabe ivyo zashize imbere, hanyuma kabiri byiheze iryo shamwe riheza rigakorerako kugira ngo ritegure imigambi rirangurira abenegihugu. Twebwe dusanzwe kura mu bushikiranganji bushigikirana imigambi twabonye cane ubwa mbere hari imigambi yo guteza imbere agateka k'abana, hari n'indi migambi ijanye no kurwanya amabafatiye ku gitsina. IRC risanzwe ari ishirahamwe rifise ubuhinga bwo gukorana n'abantu bahuye n'ivyago, ari abantu bari mu makambi y'impunzi canke abahunguka ndetse n'aba bahuye n'ibintu vy'ivyago by'amasibe n'ibiza ari imyuzure n'ibindi. Rero bafise ubuhinga budasanzwe bagarukira kuri abo ba muri ayo masite, kuko iyo abantu babanye begeranye babayeho no mu bukene budasanzwe bituma abakenyezi n'abigeme bashobora gukorerwa amabi afatiye ku gitsina. Rero IRC irafise ubuhinga bwo gufasha kugira ngo ayo mabi agabanuke ndetse abayakorewe nabo bashobore gufashwa. Rero turashima ku byakozwe muri ico gisata. Rero iyo bahuriye hamwe bakaganira mbe mwe bigenda gute, mwe mufise intambamyi zihe, mwe mushobora gufasha muri ibihe, biraheza bigaca bituma bashobora kuzuzanya. Twebwe kuva tumenyanye na IRC ibyo twashoboye kuhungukira, twari dusanzwe tuziganya tugurana n'ayandi mashirahamwe yose yo mu kibano, ariko tumaze kumenyana na IRC twararonse inyigisho zitandukanye. Twarashoboye kuronka inyigisho zo kwiteza imbere. Twarize ko umukenyezi atari uwo kurera amaboko, ahubwo ari uwo gukura amaboko mu mpuzu agakora agasahiriza mu rugo. Twararonse inyigisho zo gufasha abakenyezi bo mu kibano bahura n'ama batandukanye mu mugambi waryo dushigikira umukenyezi. Tukaba twararonse izo nyigisho tukabafasha, twarahawe ikigo tubakiriramwo tukabumviriza tukabaremesha. Muri uko kubaremesha twarahawe amakit de dignité dushobora guha abasurvivante. Mbuze amakit de dignité urashobora kubona uwukwituye atameshe uramuha agasabune akaja kumesa. Ego tumaze kumenyana baratubwiye bati nimutore imigambi tubafashe kugira muze muradushikira muri communauté ku basurvivante tudashoboye gushikira, muze murabafasha. Ivyo kabisa twarabikoze, nabo baradukundiye baraturonsa imigambi mu kugira tuze turi gufashisha mu gushigikira abo basurvivante. Twararonse umugambi w'urusyo rwo gusya, turaronka umugambi w'amamashini yo kubarira, ibutike, ibikoresho vy'imanza vyo gukotesha, ubworozi bw'ingurube, ivyo byose barabidufashijemo. Rero mu kanyungu turonse muri iyo migambi yose
niyo idufasha gufasha babakenyezi bababayeho mu kibano. Muri abo turatanga udutahe duto duto twibanze bagashobora kwikenura. Twaravyaye n'ayandi novuga yandi mashirahamwe imigwi y'ababumvyi mu basangwa butaka dusanzwe tuyifise mu Buterere, ego n'ubundi mugwi w'abajisha n'imigwi y'abafuma amashuka kugira ngo umukenyezi ashobore kwiteza imbere. Ikindi naco dushima cane kabisa, turishimira cane IRC kubera twavuga ko yaduteye agateka tutoshoboye gushikira ku bwacu. Turaronka akaryo ko kurira indege tukaja hanze y'igihugu kurahura ubumenyi, nk'uko twaje gukoranira hamwe tugahura n'ibindi bihugu tukumva ingene bakora, tukungurana ubumenyi muri rusange. Nuvuga ko yose yadukuye ahantu ituduza idushikana ahandi, kuko kera twarikengera abakenyezi twarabo kuguma mu rugo gusa, ariko IRC yaratwigishije cyane cyane kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Abakenyezi benshi barahohoterwa mu ngo, wasanga umukenyezi nta jambo afise mu rugo rwiwe, umugabo niwe afise ijambo rya nyuma, afata ingingo ya nyuma. Ariko kubera inyigisho twagiye duhabwa muri IRC, cyane cyane inyigisho ya IMAP, nukuri yagiye ifasha abagabo benshi kugira ngo bamenye icari cyo umukenyezi mu rugo, kuko benshi umukenyezi ntibamere ko aja no kudandaza akora, ugasanga nuwo muhira gusa wo kurera abana. Ariko no munsi IRC yaradukuye ahantu idushikana ahandi, nukuri turayishimira cyane 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 rwose. Uno munsi nkanje hano aha ndiko nditegura kuja mu mahanga kwiga ubumenyi, nukuri turumva ko twishimye cyane. Hari abaja muri Kenya kwiga ubumenyi nyine bwo kwiteza imbere umukenyezi, baje bashika batwigisha icyo bakwiye hariya, ugasanga turiko turiteza imbere mu ngo zacu no mu kibano. Uno munsi umukenyezi arafise gushobora gutunganya ivyo mu rugo rwiwe, cyane cyane abana akabatunganya neza, naho umugabo yogenda aravuga ati nasize umukenyezi mu rugo. Ariko kera ivyo nta vyari bihari. Turashimiye cyane IRC kuko yaradukuye igitambara ku maso.